navuze umuntu azovuga ko ari umukene nzoca ndamuhamagara anyereka ingene yari atunze naho yahombeye nta muntu haririrwa kweregara agaca avuga ngo ni umukene ubu n'utagira itongo arafise amahera nahe kubahenda kubera iki uwo uri maca arondera umukozi namwe murazimba gasha murazi kunzimba murazi umurimyi barivugira umuhamagara baza gukurimira nuvuga ubu narabonye ntagire umpenda atari kinebwe nta numwe atagira amahera ikinebwe gusa umugabo atoronka mu mezi 3 atazoronka 200 nashira utoki hejuru nce ndamuha akazi ko kurima nce ndayamuha ubushaka imatera ninde acaza ndamuha akazi ko kurima ucurima umviriza ucurima bwabundi rero tubivuge neza yuko ugutwi ko murundi kumva ko babuye ubu muce mubibona ndiko ndabivuga ntimwavyumva ico ari icambere ico tutagishitse ko ndababarire mbona iyi mitumba yose umuserege umwe ntimuvuge ngo jengwe wanje naci imiserege oya uwo mubana ataci umuserege utabandanije ntaco mwakoze kuko umuvo ucuca harya nyene ugaca ugenda mu mayira arya mayira mubona zamuragira muca duserege amazi acagenda muri rya miserege ntamanuke gwashike mu mwonga mugerageze ikiri cigwa haturiko turaronka ibidukikije urumva twebwe nta mazi ava mu kindi gihugu yinjira mu Burundi kandi amazi yacu ni meza nimwiyumvire rero twavuze ko bwa tumenye ko twamaze gushika nuko tuzatubona aya mazi ya mubarazi yose ari umusarara bizoshoboka no muci uti ntabara umusarara kubera inkukura yavuye ibugarama hariya ishikino muci no kuvuga yavu ryacu bugira aya mazi murabona asa kurya murazi ko ari ivugiza ririmo amase turungitse ubunyene mu Misiri aha iri ni ivugiza riryoshe ririmo amase turungitse mu Misiri twe dusigarane ivu ry'agataka ritamera ariko murumva ugo rukundo tubakunda gantuze none mu birongeka mubishaka wisanzwe twateza kubarungikira amazi yo musarara none twarungikiye n'amase yacu mugerageze rero umwe wese ahari ntimurindire ngo nyumba 10 ntimurindire mukuru w'umutumba umwe wese nabone ko mwitongo giwe atamuvo ugenda mu mwonga umwe wese abirabe hariho umunsi umwe inzara yateye mu 2007 abakuze murayibuka yari inzara mbiba shaje nico ituma nanka inzara kwere irazi iyo nzara ingene yitwa abazi kwita izina bayise ngo nzoba ndambara hanyuma rero je nkavuga je sishobora kuva umuntu ashobora kwicwa n'inzara bigakunda je ntavyo numva ntamwe bintera mu maraso umuntu agapfa n'inzara nyene bagahamba sha nofuma ndima muri iyo nyovu kazoza ukayinsinda ndakubwira nti niwashaka kuharima uzucuza nce niviraho mugabo no munsi hari nyovu je ndaharimye hagize aragufata ucabagara musitanteri musitante jewe umuntu ari kwampora ubusa jewe sivisa aho ndima nabonye inyovu jereka nirimire hanyuma niyashaka kuharima je nzoca mvaho nigire none rishinge rirarihibwa sawa urase kwa harima ace yicarira ahengere nawe usoromye azaza kukubikwiba wowe hita mwiki kuca aza gusoroma umurima wawe wirimiye kubera avuga ati je ndemera gupfa n'inzara je muri ivyo kurya bafuma bintsindako uhise mwiki kuza kubikwiba ivyo warimye canke ko yorima iyo nyovu yawe kandi muvyumvikanye aha arashobora kuharima hanyuma mukumvikana ingene muzogabura yimbuye sivyo jewe nkubu nuko nifitiye aho ndima handi noje nkubu tukajenama uyu winyovu tukabijenama nkamubwira nti wewe rero rishingi wabona ntiriribwa aha ndabona ko hova ikigori ciza cyangwa ikiraya ciza kubera ivyo none ngaho niho mere birayaga yemwe gatewe naje ko yadumurimye handazi ahamera
nkakubwira nti reka tumvikane je ndahirimire hanyuma ninasoroma mbwira nzoguha bingahe kwijana tukabijenama none ko nubundi hicaye kandi nca ndahaca imiserege neza vya ndiko ndavuga vy'imiserege kuko igituma mudaca imiserege ubona umenga ntaco uzohakoza rega nuko nyene tuza turigishanya iyo nzara yarateye hanyuma rero niho bambwira ko hariho umuntu koko ngo yapfuye n'inzara nitege aje kuraba umuntu apfa n'inzara mu Burundi igihugu kiri mw'imvura imera kiri mw'imvura hanyuma umuntu agapfa n'inzara ivyo birabaho je sinavyemera nimwamuvyemera je sindimwe hanyuma rero ncavuga nti nje aje kuraba umuntu yishwe n'inzara ncasanga nyamugabo yagurishije itogo ryiwe ryose hasigara hateretse inzu none mwagomba reke gupfa n'inzara gute nje nabacica ababanye gusa none yiyahuye muri hari hapfuye umugore wiwe ga hanyuma nca ndamubaza none we vyagenze gute ngo urumva ngo umugore wa mbere arapfuye ngo nca ngurishira itogo ngo nkugira kabiri none wamukwa guza umugaburira iki wahagurishije itogo ryose urumva ubwo bucucu mugabo turiko turavugana n'abandi bambwira ngo ngaho inzara ntimbwira iki iyo nzara muriko muravuga ngaho iwanyu ico yavuyeko ngurumva ngo haje inkukura ngo itwara ibintu vyose ngo irazika ngo imirima yose mu myonga ngo nico ituma dushonje we nyene wa mugabo we ngo uje kunyereka umurima wawe watwawe nca ndamufata je imbere nawe kumbe ntagira n'umurima yirirwa yicaye kwirigara ntije imbere aragenda akaguma arengana imyaba agenda none wowe nturashika iwawe ngo unyereke aho hatwawe hiwawe ngoya ngo narinze kukwereka ngo imirima y'abene gihugu yatwawe we navuze unyereke iwawe yewe none nimwumvise navuze umuntu azovuga ko ari umukene nzoca ndamuhamagara anyereke ingene yari atunze naho yahombeye nta muntu aririrwa kwerigara agaca avuga ngo ni umukene ubu n'utagira itongo arafise amahera nahe kubahenda kubera iki uwo rima carondera umukozi namwe murazimba gasha murazi kunzimba murazi umurimyi barivugira umuhamagara baza gukurimira nuvuga ubu narabonye ntagire umpenda atari kinebwe nta nubwo atagira amahera ikinebwe gusa bamwe birirwa kwirigara barya nawe nibo basuma yemwe umuntu wirirwa kwirigara numusuma vyandike uko nyene numusuma emwe ashaka azovuga ngo namubesheye muze kunyereka umugabo yirirwa kwirigara ndakwereka ingene ari umusuma nje ndabereka ingene ari umusuma uza gusanga yambaye none ari gusa amahera yakuye he yo kugura impuzu ko yirirwa yicaye kwirigara udakora wese aba ari umusuma wirirwa kwirigara n'umusuma muze mwaye mubabwira muti mwe mwabisuma mwe muri ngaho kugira bahebe iryo rigara napfu baja kuryama muhiri wabo rero nezerejwe nuko mbonye mwese ndaze abari ngaha benshi n'abafise imirima nyene mugamwe mutaje kurira mwaje gukora mukazobona ingorane ucugira umunsi mukuru uti ndahiriwe ndarosa akazi hariho abantu babonye ingorane aca agenda akabogoza akagandara n'uganda yabuze umuntu araganduka mubonye ingorane mucavuga muti turarosa akazi kiraka kirubutse ngo tuje kubaka mugabo nararavye nsanga sinzi ko ari indongozi arizo noha amanota make canke iki aho gantuze ahantu hazova imiliyoni zirenga 100 mwarananiwe no kwigurira ibikoresho ivy'imiliyoni 15 kugira muhisanurire canke n'indongozi mbi bishobora ko indongozi mbi zitigeze zibabwira ziti mugabo reka turondere amahera tuzoyariha dushoye na microfinance miliyoni 15 ikiyabaha timuzoyampa mushoye none asigameza agahego mushore ari uruhomba bagize n'indongozi mbi koko mwari kuvyikorera ivyo si jewe nari kurinda kuza tena abajije ni miliyoni zingahe zikenewe bati 15 nizo murinda kuja kugora inzego z'igihugu kwe ahantu muzokora miliyoni amajana vyerekana ko mutaramenya business ntimuzi ico muzokurayo ubu harageze ko umwana gihugu wese atawe kuvuga ati bugenda afise umutahe ugafata ideni uti jeni nashora nzokwishura none ntimuzoshora umuceri muzorya mu mumara umuceri ngaho muzokwimbura namwe raramwe rutega barambuye ntawo mwomara ivyo ndabizi none mushoye ntimwoca mwishura mugabo ntaco
niyi ni inkebuzo. Mu bisanzwe abarimyi bose umuceri nga muri umwonga mwaca muja hamwe mwese bugaca bavuga muti umwe zana 1000 uwundi zana 1010 uwundi zana 5 umwe wese cafise kugira ngo umugende w'amazi usubire ube umugende. Mugabo ntaco kugira ngo mukanure naciye nemera kubaterera. Ico nshatse kubabwira ntaco bureka tubaterera agacumu kubumwe. Mugabo bimenye yuko umugende ari gwanyu mwama mugendereza je naravye neza ntiwasenyutse ujya munsi ndabesha ntiwagiye mubona nubu hari kwaragenda hajya hamaze umwaka mbona ko haheze umwaka haramaze kugenda hamaze ukogwa iki. Ibi rero nivyo bimwe mpora mfatira bamwe b'indongozi. Icambere naravye ujya mugende isoko barayivye isoko ngaha barayivye ijya mire de sotenema igira betone yari kugenda gushika hajya bayugarira amazi hajya hepfo. Mugabo nukuva bivye ivyuma n'isima n'ibeto hajya baravyivye vyerekana ko akurikiranye uwo mugambi baramuhaye amahera y'amfundo batishije. Ubu niho menyera baryi biturire, ubu niho ndabamenyera. None nk'uyo muntu no mufatani jewe ngunyereka ingene ngaha hantu mwohareka kwa betona mukabetona imbere yaho. Wakurikiranye isoko yarariye amahera yarivye. Mu minsi iza rero ivyo nivyo bari navuga rero abantu bazoca nkana cambaho namushize ku mugozi ngenda ndakwega. Indongozi mwe muravyumva nkajya nabonye ikintu ahantu akata umugaga ntihagire ubikurikirana ati ahantu ndabona hazosenyuka vyerekana ko atandongozi bihari. Mu minsi iza nkaha uzoca buramatari wavyumvise munsi tante mbere kwerekenda gufata hariho ujeje inyubako rusangi muri komine Mbuye na Rutegama. Abo bahenjeniye nibo bari kubibona ubwa mbere bati danje bakahakora hatarasiduka. Mu minsi nivyo ndiko navuga ko indongozi duhindura ingendo ajya amahera duhembwa n'abene gihugu dutegerezwa rero kubabera indongozi tukababonera nivyo batabona twase kubibona tuca dukuramwo gacumwe n'igihugu mu bandi nawe abandi bakubonere kuko ntubona impumyi ntirongora iyindi. None indongozi tabona none yorongora abandi bose bocagwa mu kinogo. Nico tubudukeneye indongozi zikanura ebaga tukeneye indongozi zikanura aho bukera mutora narababwiye mugatora ibihwiji imbona kazoza kwa heri ntawe muzoshikira mugatora ibihwiji mugatora baryi ibiturire mugatora abataba babaye nakazi kanyu muri kanure. Tukeneye ko dutora abantu batuje imbere babona iyo baja. Ndiko ndababwira nti je nkeneye uko mu Burundi mu mwaka wa 2040 ibi mbona mwambaye ibihuzu birimwe umwanda nyango ni inkima. Abanyarutegama ndazi ko ari abantu bisuku. Abanyarutegama n'abanyembuye muri abantu bisuku izo ni inkima. Izo ni inkima nzorabe ejo kwa Mungu. Muri Rutegama mugaragara ndabashimire. Komine yacu Rutegama yanyuzwe n'amajambere. Mu Rutegama hari isuku. Kandi mu Rutegama benshi bariko baraheba bava mu myonga baja kuba kwibarabara. Narabonye hariya ku mucubiro baraduze kweri. Rega ndahara abandi hari iwacu. Ningene mu Cimiserege ndabibona. Narabonye yuko muriko muraja ku mabarabara. Ahejeje vuga buramatari bijanye bati mbe uwo muceri nitwawimbura kurinda kuja kuwutonoza hariya ngaha hariho. None ngaha nta mugwiza atunga numwe hari nta muntu aratunga. Nta numwe aratunga. Ivyo ntivyari bikorwa vy'igihugu sinzego z'igihugu ziza kubaka amahangare zisyo umuceri buramatari. Koranya abagwiza atunga uti nemera ko muri abagwiza atunga mbonye uzogira urusyo rutonora umuceri nihangare kubika umuceri niwe nzokwemera. Abandi bose azobara bafo abagwiza atunga oye mwanyumvise abagwiza atunga nizanira abagwiza atunga abahandi baze kubikora. Abagwiza atunga bo ngaha nizanira abagwiza atunga abahandi kandi nk'ubu rero hoze uwundi akaca yishanira urusyo ngaho woze ubona uwo ngaha nawe aciye aruzana agaca abwira abantu ngo ntimujane ngo ujya suwahi iwacu kubera inzigo. Oya hakazunda akagwiyubakira akishiraho urusyo
namwe tuzoca tuvuga tuti nta wundi azoshiraho urundi rusyo turabire ingene mu bigenza abagwiza atunga bo muri Mbuye Rutegama hingura abene gihugu bariko barimbura nk'ubu twategerezwa kubona abahingura ibigori mu minsi za akabiri kagira kaze basha ibigori abantu tunganya imyaka mwari bwabone ibigori bifise amababi nk'ayatiri busakuma kuva mubaho komera amashimana yacu basha ubu ndagenda nkaza mbona umurima w'ibigori umenga litiri busakuma hajya n'Imana iri kwirakora kandi n'umukozi Imana ikikora kwere muguri kinebwe Imana icayirabira hirya Imana ikora n'abahizi gusa ibi rero amahangare guhingura ivy'abene gihugu bimbuye twategerezwa guca tubikora abagwiza atunga nico bategerezwa abagwiza atunga mu Burundi bamenyereye amasoko ya gusa bamenyereye kwiba bene gihugu ubu narababonye nico ituba twafashe ingigo kubu tugiye kugira ibiciro by'ibintu vyose tugira ibiciro waranguye hanze ayo waranguye ko twayabonye muri obere none ntiwandikisha ayo waranguye ko duca tumenya tuti waranguye kuraya inyungu naya uzogurisha ya uyarengeje ko tuca duguca amande nta gihugu nakiwe ndabona kwisi ibiciro bitari aho umuntu avyuka gacavuga ngo ngurisha ya yajyamu uyu munsi aje akavyuka agurisha yandi ivyo bintu birabaho kwisi ni mu Burundi gusa umenga ni igihugu itagira ubutegetsi ubu rero muri uwo mwaka ubutegetsi bujya bubeho ngo nazaye ferabeto ngo bakeneye kubaka mbona ari benshi ngo ubunciye ngwiza na gatatu igiciro uzokunguka ayategerezwa turandika igiciro ca ferabeto igiciro c'isima igiciro cibi urengeje ko ibihano niko bizogenda kandi nahaye ubushikiranganje bw'ubudandaje iminsi 15 eri mu guhera hari ku itariki 30 murumva ko iminsi 15 iri mu guhera batabimpaye bakabona bahanwa ntihagire uzovuga amajambo gukora muri ubwo bushikiranganje abaritegura abararondera ikirato gikomeye kugira ntikize kimuhengamireko bavuga ngo iyo bakuwe mu kirato campengamiyeko njarakubwira nturibure wowe urashobora kuvuga ngo urashobora gukorera leta udashobora kwiteza imbere iwawe mu muryango kandi ivyo navyo reka navyo tugiye kubiraba umuntu adashoboye kwiteza imbere iwe mu muryango ntakwiye kuba indongozi none yo babwira biteza imbere gute umuntu atazi korora n'agakoko kamwe yo kwigisha abantu korora inkoko umuntu atazi korora ingurube imwe yo kwigisha abantu korora ingurube umuntu atazi korora n'urukwavu yo kwigisha abantu korora inkwavu indongozi ziri ngaha mwanyumvise nibaza ko abo muri Muramvya suka bumeze hari izindi ntara mpora mbona mu Rutegama hari umufonctionnaire atagira akamoto abo nzamura munehera ku mamoto ikinga ntaco rikivuze byamahera muyakura hega nane naje ndi mu kwidugira kweri y'amahera rero ntayabonye ari ruguru abishiga bizigitirira Bujumbura n'akazi kabo nabo uzosanga ari bo bambere bidoga ko bakenye namwe mwidoga ko mukenye ibiyeri gusa sivyo ndabeshe ntimwidoga ko mubuze ibiyeri ntimwidoga ko mubuze amahera yo kubigura muva muti nibiza bizimbe bihari siko muvuga tuhibiyeri gusa nta kindi mbene kuko mutokora bragita yo ngahanye rega mwo kwikorera namwe bw'ibiyeri teranya ayo mahera mufise twikorere ihinguriro rega amahera nta kindi akora amahinguriro aho mwibaza Rutegama Mbuye twotanya amahera twese dufise ko tutokora uruganda rukora inzoga twobura imiliyaridi na 5 gantutse twoteranya nuko amahera haratavuga twumvikane mwihemisho umuntu atajya makomatera uwo mwaka ntuhera atajya makomatera uwo mwaka ntuhere reka tumvikane tubiharure imatera igugwa ibiro bingahe vy'ibigori imatera igugwa ibiro bingahe vy'ibigori rego ubu ntibigoye guharura ni ibiro bingahe vy'ibigori imatera ya emetre 20 igugwa ngahe igugwa ngahe ganoze emetre 20 igugwa ngahe hajya mu Rutegama reka ndazibona ziracuruzwa igugwa ngahe muka 200 ikiro c'ibigori 1700 ibiro 10 by'ibigori 1700 ibiro 100 by'ibigori 1770
ntimwumva ko ibiro 150 ari matera mwumvise muharura igitoki nangahe tuza turumvikana igitoki nangahe muca mumenya muti muranshira ibitoki bingahe mu mwaka harimwo imatera zingahe ntimwirirwe ibiharuro muzana birebire cyane umurimyi nangahe ku munsi 4,000 sivyo ntimwirirwa muranzi ngo 5 mwaraduka ikibeyi kwamaye nka mugetse mwumvise 5,000 mu minsi 10 50,000 mu minsi 100 500,000 mwumvise ari imatera zingahe mu mezi 3 iminsi 100 rero amezi 3 hari imatera zingahe urumva umurimyi yarose imatera none mwumva ubu mwaka amezi 3 tuya amezi 3 none tuvyumvikanye none si ivyo nyene umugabo atoronka mu mezi 3 atazoronka 200 nashira utoki hejuru nce ndamuha akazi ko kurima nce ndayamuha ubushaka imatera ninde acaza ndamuha akazi ko kurima ucurima umviriza ucurima Uwufise uzoca utonda kuwa mbere umviriza ukeneye imatera atayifise azaca atonda kuwa mbere azoca arima ayifise yarose avasi njambaza guhiyo matera nzokuriha nzana gukata make gushika uyikwiza none uryama ku busambi wumva uratera imbere umviriza dukeneye yuko tugira igihugu umuntu wese ajyama mu nzu nziza itava inkungugu yo mu nzu yiveyo umuntu ajyame ku kamatera umuntu yambara ibirato impuzu imeshe ibindi muri ko marabondera nibiki none ko je mwijamo ry'Imana nabonye ngo umuntu ngo ariye wakarya ngo akongera akaryama ngo ibindi bisigaye nibiki kanutse mbwira urya ukaryama ukaba wambaye habuze iki kindi warose ivyo urya ukaba wambara ukaba uryama mu nzu nziza ibindi usigaje nibiki tutangure duhiga ivyo nyene mwavyumvise baga baberirwa kwirigara hari abantu bafise imirima babuza abakozi bakora iwabo kaje hani hagufi basha hano naho ranzaniga muri primaire nararema isoko yo mu Gasura sho ibiziriko niga mu wa gatatu none mwe mwananirwa kuza kurima haji wanje haji hakoye kari mavuga ngo muri beshi je naho mwoza mwese uko je no akazi ko kurima ahoko muri mwese je ndafise ikawa ntarose abakozi 100 barimira rimwe bazira rimwe kubagara ndose 200 bazoheza kubagara kasubiye kurara mbashaka nk'abakozi rero nk'150 bazira umunsi umwe kugira ngo bagende bahejeje kukabagara murumva aho nkeneye abakozi benshi nabo bakayishinga ngo ndabutsa amahera muca kuvumba mu kabare hari aho mu marumane mu gweza amenyo muca kuvumba aho kugenda kwisororera mu yafise ubu ni murondera umuntu abaha akazi kandi ntimugaye akaziga naho kaza kubunyeza mu gakore igikuru n'amahera mugabo irigara turigwanye hamwe ata muntu numwe ashobora kwirirwa atakintu akoze niryo terambere ubu mwaka rero mu cipfuzo canje no kuyu mwaka umuntu wese azowuheza asubiza amaso inyuma arabati ndabe mu kwa mbere ingene nari imeze ndabe ingene meze ubu mu kwa 12 umuntu azosanga yarahomvye yicare neza arabaho yahombeye muzosanga ari umuntu yishinze ashaka gusega adashobora kuja kwikora ivyiwe ubusega azoheza umwaka ari mukene umuntu wese azi ko azorya ateza amaboko ebago umwaka nta gusororeranira aya umugabo umumwera ubwanwa bwacana bakakumwera ubundi no kuvuga usororera uzogusororera umuntu no munsi aje ati nsororera eje agasubira gusororera umubwira uti toka ni uramukiwe uno munsi ari we wasoroye ejo ni wazobaramukiwe
kirazira tugwaye ibintu byo gusega mbe ndeka ndababwire murazi catumye Burundi bukena birigwa baravuga ngo Burundi ngo burakenye ngo si igihugu ca mbere kwisi baduhendahendesheje imfashanyo ntigera nimuvuga umuntu aratunga kubera gufashwa muvuge muze murabana abakozi ba leta murabana batunze kubera barafashwa none umubwiye ngo ngurana ngo 50 ngo reka ntibarankora mu ntoki ntiwumva yuko afashwa uvuga ngo ntibarankora mu ntoki ubufashwa igituma abafonctionnaire bari bagura udukinga ubu bamba amamoto n'utuduga no kubera bakanuye basigaye bakora ubarava ku kaza gaca yiruka gukora akantu ubu abari kwigisha hariho umurimyi na wundi ariko ararimiwe sivyo ndiko ndabesha niko bimeze none ntimwabonye ingaruka muza musanga mufise agasitoke k'ivyo kurya musanga mutari ibintu mutagikenera kuja gusuma mu mushahara wanyu hajya twari bijuju Uburundi bwarafashijwe kuva buja mu gikoroni uravye uteranije amahera bafashishije Uburundi iyo abimfashanyo yateza imbere igihugu Uburundi baburi mu bihugu vya mbere bitunze none kandi abanyene baduhifashanyo niba garuka bagacana utwenga turi igihugu ca mbere gikenye umve ntuze none boboga ufashe umuntu ntatera imbere ntiwotebuka mubaza uti mbe bimwe nagufashisha biri cyerekana ko baduhenda ubu rero twikorere ivyacu gushika dutunge ntagire rero umuntu yigaya ngo no munsi ngo arakenye mwumvise imatera ni biro bitarenga amajana 250 vy'ibigori gusa no kuvuga yuko umurimyi wese w'ibigori mu mwaka uza nta numwe azoba ataryama ku matera nziza tugaca duharura amabati agugwa ngahe tukaza tumenya utishoye ibitoki ngashora ibiharage bingana uko ngashora ibigori bingana uko harimwe amabati angana uko erega iterambere ntiriza ku munsi umwe uzuragire ntambwe ku ntambwe gushikaho usanga barateye imbere namwe rero ntimuvuye ngo vyose muzobikorera rimwe nico tuba twabwiye yuko umwaka twihaye wuko umuntu wese azoba yifashe ni mwaka 2040 mu myaka 15 iza yemwe tuvugana ukuri umuntu ari ngaha mu myaka 15 wokwiye umugambi wawe wakunaniye inzu y'ibati kame muzoba uyifise n'isima mu myaka 15 yiharure urabe uti mu mwaka uza nzoba afise amabati 5 ya reserve mu mwaka ukurikira mbikandi mabati 5 erega narabonye hari abagabo bazi kubaka neza azarabika amabati gushika yakwiza atubu nakwija amabati ngira nda amatafari nayo akagira kegeranya hanyuma kubaka inyuma y'imyaka 5 kazobenda afise inzu none gikuru so kwihangira namwe ni mwihangira mugabo ubu mwaka wa umunyamwete gusa ibinebwe tuze turatwengana turerane twengengane gushika twese ruzosanga turi babikorwa gusa hanyuma ntirusuye kwanjanja kuri iyi si buramatari ndagusavye iki kintu kibicigwa aho uca hose bamusitantera imitumba yose mucako muze muraraba imivo itembija mu mwonga ntisubire kuduhekura ngo dutware ibitekwa hajya mubona umuvo mupfuye muca muca umuserege amazi apfuma cagenda ace mwishamba hama muce umuserege hepfo aho amazi ashikira mu mabarabara mpora ibihomoka mwemwe barabara ntimubona aho inko kurica nane bijya vyabananiye kuza muragira uduserege tugenda muri rya miserege yo mu mirima za murabigira kugira ngo dukingire yisi ahandi ho tuzoyibura iyo twayibonye yegire aho muca abakuru agacimbiri mwibarabara uhabonye aho inko kura yaciye uti none aya mazi yagiye hega mukuru w'agacimbiri ngo nyereke aho yagiye azomaramara ati ngari yagiye mu mwonga uci mubwira uti nzengaruke nsanga waciye umuserege aya mazi acagenda muri rya miserege yo mu mirima ajya yo mu mayira mu mabarabara muze murayakatisha yose ntitubona amazi asubira kuja mu mwonga ari umuvo nagenda nyengetera ce mu kuzimu gutyo muzoza mubona isi y'u Burundi yasuye kwiyubura atangorana sa rero mugira amahoro umwaka mwiza mwese tuze tuhure mu mwaka 2026 twese twiyaga umugane tuvuga ko umwaka koko watubereye umwaka w'icibutso mu iterambere ry'igihugu cyacu murakoze Imana ibahezagire
Malengo Business niyo mizero y'abarundi bose bakeneye kugura ibikoresho byose bikoresha umuyaga nkuba. Wifuza ama ordinateur, ama écran plat, ama television agezweho n'ibindi nk'amakinga, projecteur, ama bafle, ama tapi, eka n'ibindi mukenera byose mu buzima bwanyu busanzwe bwa misi yose. Cyangwa mukeneye umufundi y'ibinuje iyo bakorera ivyononekaye muhera iwanyu. Byose twakure kuri 68 60 20 26 tuba tubikire. Malengo Business niwo muco wize ku barundi bose.